Reka ndabaha ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kure yanyu BTV Burundi. Ndabaha ikaze mu makuru twabatoorokanije kuri no munsi mukaba mugira muyashikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arasaba abarundi bose ko bamenya ko Uburundi ari ubwabo bakabubamwo atawubagunda. Kuri uno munsi niho huguruwe icese imbonesha kure ya radio Isanganiro ku madodani y'ibarabara rya RNE. Hari hakwiye gushirwaho ivyapa vyerekana ayo madodani ngo kuko haba amasanganya atari make. Reka ndabaha ikaze mu kanya n'inkuru imwe ukwayo. Reka subire ndabaha ikaze kuri uno wa gatanu. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendeye ahariko harubakwa isoko shasha iyo mu Kamenge, inyuma yaho iyahahora yahiye. Ngo rugendo hakaba hari mu ntumbero yo kuraba ibikorwa aho bigeze. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jessica Karene Ingabire. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagize urugendo ku muhinga mukuru wa gatanu muri zone Kamenge, wari ku gisagara ca Bujumbura, ariko harubakwa isoko shasha ya Kamenge yitiriwe Twese Hamwe Birashoboka, inyuma yaho isanganya ry'umuriro ryahitanye iyahahora. Intumbero y'urwo rugendo kakora kwirabira aho ibikorwa bigeze. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyanicubahiro Evariste Ndayishimiye yaciye atera agacumu k'ubumwe mu gufasha kuvanga umusenyi n'isima. Mw'ijambo ryiwe yamenyesheje ko anezerejwe naho ibikorwa bigeze. Ndavye muribuka igihe twatangura ivyo vyose nta mezi atarahera, turi ku mezi 5 twari twihaye ikintu gitoyi mugura abona twaciye twagura tugira vyinshi. Ukuvuga yuko uravye aho twahereye murazi ntangiragora ukaraba aho tugeze, ndabona neza yuko mu mezi 2 dushobora kuzoca twinjira. Noneho urabona ko icitwa isoko gusa, ahubwo yabaye ihuriro, ikigo kijanye n'ibintu bijanye n'ubudandaji. Nkaba niyumvira yuko uri kuraraba aha hantu hazoba ahubwo hanini cyane ku bijanye n'ubudandaji, aho abene gihugu bimbuye ibintu bazabishora. Murabona harabonetse, gaca nshima nuko murabona n'uyu yari uwikorera ivyiwe, haciye habiye ikigo kinini cyane. Nuvuga yuko ni vyiza cyane, ndavye ingene turiko turagenda. Ndashimira abariko barakora ko akagohe nabakubitiye nabo baciye babibona. Ndabona ko bariko bakora umuvuduko mwiza cyane. Iryo soko rikaba ryubatswe ku mfashanyo zavuye mu bene gihugu ku mafaranga angana n'imiliyaridi 3 n'imiliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi, ikazoshikirizwa mu kwezi k'umunani. Isoko ya Kamenge ikaba yari yahiye kabiri gitugutu 2020. Reka tumushimire mugenzi wacu Jessica Karene Ingabire kuri iyo nkuru yadutohoreje. Abarundi bategerezwa kumenya ko ubwenegihugu budafatiye ku bwoko ngo kuko bose ari abarundi, ngo kandi bakwiye kumenya ko umurundi wese ategerezwa kuba mu Burundi atawuriko aramugunda. Ivyo vyashikirijwe na Nyanicubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye igihe yariko arashikiriza ijambo abarundi imbere yuko bahimbaza umunsi wo kwikukira. Reka twongere tumukurikirane Nyanicubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye. Intambwe ya mbere dutegereza gutera twese ariyo kwemera ko ubwenegihugu bwacu atari ubuhutu, ubututsi canke ubutwa. Turabene Burundi, turabene gihugu b'igihugu c'u Burundi, turabarundi. Imiryango izi inyuma y'igihugu. Hanyuma tumaze kuvyemera niho duca dusuzuma tukongera tukazirikana uruhara rwacu natwe mu kwibuka igihugu. Kugendera ubwenegihugu niho karangura katwerekana neza imbere y'ayandi mahanga, kuko aho uciye bakuravye inyifato barashobora kuvuga bati urya tumwihweje n'umurundi. Ubwa kabiri ntitubidehe tuvyemere uko, kuko nivyo Uburundi n'igihugu c'isezerano Imana yasezeraniye abarundi. Umurundi wese nategere neza ko ico gihugu ari gwiwe, atanumwe afise uburenganzira bwo kukimugundamwo, yaba umurundi mwene wabo canke umunyamahanga. Ego birababaje kubona uno munsi umurundi ariko yigishwa ku mwene gihugu
ariko ikintu cyose kirafise umwanya wacu. Nta mwanya twari bwaronke wo kubimenya kuko uwabivye urwanko hagati y'abarundi yagumye atumye ku irembo yambira yegenyeza kugira ngo arondere uwataye ubwenge yigarurira. Mbere sinobideha no kuvumbika aravumbitse kugira ngo ako karanda k'urwanko hagati ya bose rimwe kandukire inzukuru zizokurikira, uwanduye nawe agaca yanduza umuryango akanduza mu kibano gutyo gutyo. None rero igihe tugezemwo ni igihe ciza, igihe cyo kumenya ikibi n'iciza. Reka rero twigishanye kugira ngo iyo ntahe yacu twahabuje ntidupfe kubusa. Umurundi wese abibuye ry'ifatiro ryo kubaka igihugu camuvyaye. Imboneshakure Isanganiro yatanguye icese kuri uyu wa kabiri Nyandagaro kubwa Silver Ntakirutimana arongoye radio televiziyo Isanganiro, akavuga ko iyo televiziyo izokwerekana ibiganiro bimwe bimwe bishasha ndetse n'ivyahahora bakazobicishako, ngo ni mu gihe ngo iyo televiziyo Isanganiro ikaba itanguye ikora mu ndimi zibiri. Ni inkuru ya mugenzi wacu Reymo Prospere niyo nkuru. Kuri uno wa kabiri Myandagaro umwaka wa 2021 niho imbonesha kure televiziyo Isanganiro yatangura gukora icese. Ibirori byo gutanguza iyo mbonesha kure nshasha bikaba byatewe iteka n'umunganirizi w'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru, ubuhinga bwa none n'ibimenyesha amakuru Thierry Kitamoya ari kumwe na Rona Kaganda icegera c'urongo ikigo Sense hamwe na Onezi hari ubuntu arongoye ikigo ABR gihurikiyemwo amaradio n'amateleviziyo akorera mu Burundi. Iruhande y'ibiganiro bimwe bimwe bica kuri radio Isanganiro bizoca no kuri televiziyo Isanganiro, ibindi ngo bizoba ari bishasha nkuko vyashikirijwe na Silver Ntakarutimana umuyobozi mukuru wa radio televiziyo Isanganiro. Hariho bimwe vyo mu radio bizoguma kuri televiziyo, bizoboneka kuri televiziyo, nibindi bishasha mutazokumva ku radio. Rero murazi neza yuko abantu bamenyereye be nibi vyo mwuga wo kumenyesha amakuru, televiziyo iratandukanye ni radio, haba mu kubaka ibiganiro haba n'ingene amakuru avugwa. Rero bica bisaba yuko hagira akabirya kiyongerako. Muharu tuganiro tumwe twagiye tirongerako muzobona, sinabavangura abwira urutonde rw'ibiganiro vyinshi bisanzwe biri mu rutonde rutari ruto rw'ibiganiro twateguye, ariko abazodukwirikira bazobona yuko hariho ubudasa. Mu kurindira ko haboneka uburyo n'abakozi bazokora mu zindi ndimi, televiziyo Isanganiro ngo izotangura ikora mu ndimi zibiri arizo Ikirundi n'Igifaransa. Kuri televiziyo n'indimi zibiri mu ntango bitavuga ko tuzoguma kuri izo ndimi zibiri. Ivyo nitwagera ko dubihindura turavye ibikenewe ko murazi yuko aho ivyo dukoreramwe ico no kwita environnement dukoreramwo irahinduka cyane, ariko zosanga tuvuga tuti nk'urumi rw'icongereza murazi neza yuko turi mu mashira hamwe atari make igihugu cagiyemwo ushobora gusanga akoresha urwo rurimi. Turabona ko mu misi iza rushobora kuba rukomeye cyane muri kino gihugu, turibaza ko nk'ubwo tuzorushiramwo ururimi rw'Igiswahili. Murazi neza yuko abarundi barukoresha atari bake, kandi muri kano karere abarukoresha atari bake, nago nyene rashobora kuzojamo kubera ko abarundi barukeneye. Hanyuma tukibaza yuko tudashobora gukurikira nk'ibikorwa vya leta irikiraja mu mashira hamwe akoresha izo ndimi, natwe ngo ntiduhave ngo dukurikire iyo ntumbero leta izobikira iraduhereza. Televiziyo Isanganiro ikaba yatanguye kusamirana icese kuri uno wa mbere mu Kakaro, abayiraba bakaba baca kuri Star Times umurongo w'123. Tumushimire mugenzi wacu Reymo Prospere niyo nkuru. Ubushikiranganje bw'ubudandaji buriyamiriza abo bose baduza ibiciro uko bishakiye, haba ku isukari, isima hamwe n'ibinyobwa vya Braludi. Ivyo bikaba byashikirijwe na Jeremy Banigwa n'inzigo umunyamabanga ntahegahezwa muri ubwo bushikiranganje, akavuga ko hagiye gushirwaho ingingo ruhasha kuri abo bose bakora uko, ndetse ngo izo ngingo bakazozishira mu ngiro bashigikiwe n'abajejwe umutekano. Ni nkuru kurikirana Jeremy Banigwa n'inzigo. Ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguro n'ingenzi bumaze iminsi bubona abadandaza bishingira uko bigombeye ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe, na cane cane isima ya Buseko, ibinyobwa vya Braludi hamwe n'isukari ya Sosumo. Ubushikiranganje bw'ubudandaji
gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bwagomba gusubira kwibutsa abadandaza n'abaguzi ko ibiciro vyashinzwe ku bidandazwa duhejeje kudondagura bitahindutse gushika uyu munsi. Urutonde rw'abadandaza bamwe bamwe bishingira ibiciro uko bigombeye waramaze gushikira hano mu bushikiranganji. Kubera rero ivyo bushikiranganji bukaba bumenyesheje ko ibihano bitegekanijwe n'amategeko kuri abo badandazwa bigiye gufatwa vuba. Kubera kandi ivyo bamaze imisi bakora, bushikiranganji bwagomba kumenyesha yuko kuva ubu igikorwa co gucungera ibiciro ku masoko yo mu gihugu cose bigiye gukorwa dufadikanije n'abajejwe intwaro, kuvuga bajya mu makomine, ku mitumba, mu makartie, hamwe n'abajejwe umutekano kugira ngo duhashe iyo ngendo igayitse y'abadandaza bamwe bamwe, twongere dukingire abaguzi. Tukaba rero Buseko, Brarudi na Sosumo nayo nkuko nameje kubivuga tubahamagariye kugwiza umwimbu kugira ababitwaza ngo vyoba vyakenye, ngo vyoba vyabuze, ibi bidandazwa basanzwe bahingura bigwire bibe vyinshi ku masoko. Amadodani ari kwibarabara rya RNA aho benshi bazi kuri Gare du Nord wakwiye kushigwaho ivyapa vyerekana ayo madodani ngo kuko akunda kugira amasanganya ku bantu benshi. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'abene gihugu barangurira imirimo muri iryo barabara. Ni nkuru ya mugenzi wacu Niyonzima Bercy Joella. Muri iryo barabara ricamwo uruja n'uruza rw'imiduga itandukanye n'abantu, harimo amatuta yo mwibarabara benshi bita amadodane afasha kugabanya imivuduko y'imiduga n'amasanganya. Bamwe mu bene gihugu barangurira imirimo muri iryo barabara batumenyesheje ko ayo madodani yo muri iryo barabara hagukora ico yagenewe ateza amasanganya abantu. Iyo dodani iyo yamikwega ingorane kwa ayo madodani yose ari kwiri barabara rya Gare du Nord. Ona hajya hepfo hari dodani ni dodani ntari yarugwa hari dodani zitatu. Haba ku ruhande rw'abagenda n'amaguru ndetse n'abarangura imirimo hampande y'iryo barabara bavuga ko ayo madodani abatari intambamyi kandi byari bikwiye ko yo bakingira. Je nifuza yuko nimba buryo buhari bo kubaka ututudodane bagire tureture, bagire comparison ya kuri permanence. Wabona to ku permanence ngene tumeze. Tujya ça peut sécuriser abantu. Natwebwe nyene les piétons tufise uboba bwinshi n'umukujabuka. Bagasaba ababijejwe ko bo batorera inyishu y'ayo madodane mu kubashiriraho ivyapa biyerekana. Kugira amabisa gabanuke nuko boshira isinye yerekana ko hari dodani, kugira nuzo wavuye hari yazomone ko hari dodani kugira byoko byomera neza. Ivyo biruko mu gihe hahora ivyapa by'ayo madodani ariko hakaba haheze igihe bitagihari. Reka tumushimire mugenzi wacu Joella kuri iyo nkuru yadutohoreje. Guha agaciro no gukinga ibibanza bikingiwe vyotuma ababa hafi yavyo bibagirira akamaro ndetse bakaharonkera n'akazi. Ivyo vyashikirijwe na Leonidas Nzigiyimpa arongoye ishirahamwe rijeje gukinga ibidukikije rifadikanije n'imiryango Truwase mu mfunyapfunyo. Ni mu nama ya bose yabaye kuri uno wa gatanu. Ni nkuru ya mugenzi wacu Joseph Bizimana. Kwigisha no guhimiriza urwaruka ibikorwa byo gukingira ibidukikije, guteza imbere ibikorwa by'agasumo ka mwaro n'ibimanga vy'ikarera, kubonesha imbibe z'ishamba cimeza rya Kambasi n'ibindi. Nivyo bikorwa vyaranguwe n'ishirahamwe gishinze gukinga ibidukikije gifatanyije n'imiryango mu guhindura ibintu Truwase mu Gifaransa mu mwaka wa 2020 ushaka 2021. Ivyo byashikirijwe na Leonidas Nzigiyimpa kuri wa gatanu gihe bako barashira ahabona ivyo bakoze mu mwaka uheze mu nama ya bose yabaye kuri wa gatanu. Nzigiyimpa Leonidas arongoye iryo shirahamwe atangwa tubwira iryo shirahamwe gishinze kurangura n'ivyo bateranguye muri uyu mwaka. Ico dushaka nuko haba gushira ku munzane atawandya wangura ibinyabuzima n'imibereho no kubaho neza kw'abanyagihugu. Tugashaka ko abanyagihugu babana neza n'ibinyabuzima batabihungabanije ariko bikagaruka nabo bikabateza imbere.
twarigishije rero duhereye kugwaruka mu mashuri 6 y'akarorero twahereyeko. Hanyuma rero turabafata n'umugongo kira imisi mikuru ijanye no guhimiriza gukingira ibidukikije. Iyo nama yo kurabira hamwe ivyo baranguye muri uyu mwaka bakaba bayitunganije bari kumwe mu kigo OBPE cishinze gukingira ibidukikije mu Burundi. Reka tumushimire mugenzi wacu Joseph Bizimana no kuri iyo nkuru yadutohoreje, akaba ari nayo nkuru ya nyuma dusozereye ko amakuru yacu y'uno munsi. Reka shimire bagenzanje bafashije kuyatororokanya, nibagiye gushimira Jessica Karine Ingabire yarayahagarariye hamwe na Claude Nduwimana ari kumwe na Ciza Niki batumye amajwi n'amasanamu abashikira atankomanzi. Reka ndabashimire namwe bwe mwese mwadukurikiranye, mubandanye mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi, mugire n'ijoro ryiza.